Semavumba mumubwire ko Imana irakubona. Urumva je sinabwicaye mvuga umuntu vraiment kuri kamera mugabo. Je simbizi nayo mubwiye depuis. Namubwiye ati evenement ntihagaze kuri simbizi. Habe namba. Evenement ihagaze ku ruganda nyezina. Naje mvahe. Ago wajuva. Aro kanure generally yumviri ati yo wisiguye biba bipfuye ahubwo nahanagize amakosa. Bisigura iki jina kwibaruka minyone ntaje kumwibarutse. Nari mu yavyaye ndi mu bikorwa byinshi mugabo nzogenda vuba ndiko ndavyumvira ndiko ndabipanga kugenda. Trigger yarahavuye. Sinobesha. Ubu rero hari natugereze ntayihari. Je zabe nta nabagenzi b'abakobwa mfise. Nabo dukorana. Abo uzosanga tugendana kenshi usanga dukorana. Rero sinumva ko noheba akazi ngo nikora ko yavyaye. Kubera Hello n'abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr. Vibe. Iryo zina ryabira. Ya. Minyone usigayo gibiki. Usigayo gibiki. Kubera sigaye njya amafaranga. Mane watagase. Ariko rero watagase n'imikari kiragwirirana. Masasa. Maze ukwezi kose ndaguhiga shume ngo ntiwaciye no kuri ya Gatech. Yagumbesha irawe. Yagumbesha agi hakanya kaba kabuze muga ntuvuga ngo je ndagara no. Nimba hari umuntu afise ama chance y'ibiganiro ni Mr. Vibe. Yego vraiment. Ariko wewe urarenze. Nimba bangirira akagongwe kangana gute? Yane je ni fresh kwere. Oya je gituma je uba wambuze urabizi mukobwa yipambanira bari mu tuntu twiwe biragoye ko upfa kumutora. Umukobwa yigwanyeko. Yego vraiment. Yigwanyeko. Yes Minyone urashaka kuramutsa abakunzi ba Gatech. Yes bakunzi ba Gatech TV reka ndabaye ikaze ngenda bashimire mwese mukomeje kudukurikira wabure no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabure media sona kugira ngo big up son and don't give up. It's your baby girl Minyone aha ni kuri ya Gatech TV. Yes sir. From which TV? Shine TV. Hasha sindayibagira. Woyibagira gute? Ubu mwe murabavyeyi. Wow. Uvuze ukuri umupambanyi ubufatiye kuki Minyone? Mbafatiye kuho navuye naho ngeze. Wow. Kubera urazi ko slogan yanje ari don't ever give up. Yes. Nigeze giving up. Rero nyuma y'umwaka mvuye muri ya Gatech, ibintu nasanze bimeze. Ariko hara ku blessinze sister. Hara ku blessing. Batwara blessinganye. Ya Gatech nayo blessing na blessing. Umwana asezeye neza burya ndagenda kubwire. Igihe cyose uzoshaka guheba akazi par exemple. Urabona kuri muri ya Gatech ejo birashobora gucamwo. Cyane gose no byaraciyemo. Mugo ashaka kuburi ushaka kuja nkandi hantu ushaka gutangura ibintu byiwawe. Kavuga ati cette fois-ci ngira ngende kuri Mr. Vibe. Uzugenda usevye neza. Mu boss muzo. Nico kintu vraiment abakunzi ba Gatech. Je naragishimye kuri wowe. Ikintu cyose hano uzokorera mu buzima. Donc ntuzurondere ngo muvane nabi n'umuntu ko simpaka muvane nabi. Abantu nivyo bamaze gushira mu mutwe. True. Ngo nakategeza kuvana nabi yewe ukabona umengo urarenze. Warosakana ariko ngo hari wowe nk'umuntu yari yagutaye imyinoti. Jewe. Sha je ndabateye. Ide wayikuye heye twega ni ngomba duha umuco vre. Amubaza boss wawe arabise. None akambuka Calvin Smith wumvise mpemu yera kuzamwo. Oya nani haye target yuko ya Gatech nzoyikorera umwaka umwe. Wanga zigenda blessings. To blessinganye. Nani ndavuga ati okay. Kare ngende nanje kwikorera utwanje. Urako nani haye target y'umwaka wari waheze. Rero umwaka umaze guhera ndavuga ati okay. Ko biri kose ntegeza gutangura. Ndagenda. Maze igihe mvumbura abigeme bari mu entertainment. Uyu munsi naje wa. Mvumbuye. Atawari ugomba teguri. Ntegura gasalade mugabo rero salade nyantegura. Ni mubambe. Nkemu yaranamarayika. Nkemu yaranamarayika. Nabo barandabira no masalade. Yego baza turayirya uraza kubabwira ingene imeze. Tuza kubabwira oui. Mbonye concombre cyanibuka zawa kera zimaze igihe ziba. Zisohoka. Uko nawe kuba ukunda concombre ahakweri. Bavuga ngo umwana afise energy. Wenyene maji. Man, zijya concombre kweri. Je nakubwire. Bijya bintu nibaza ko ari ari mpemumbi. Ni mpemumbi zato. Fete urabona turi mu gihe cyanyu.
kandi igihe cyanyuma ijambo ry'Imana tubwira kwigengesera rero ico gihe turi mu gihe kigoye aho makera ari wakera aho ibintu byose ari sawa kera ubu kuzigaragaza abakobwa rero nibo bari hit ibintu bisanzwe donc umengo ni ibintu bisanzwe ariko wewe wizaniye gato ukunda gato nta bintu nshobora babarira excuse me ntangire nabiyane nico gituma rero ibintu by'ubu birateye ubwoba nico gituma dukwiye gusenga bigero ntibizabera batwenza abanange abantu musenge Jena n'umugenzi waheruka kwibaruka kandi mwari kumwe canke muri kumwe ntombaze sinzi uko bimeze n'amakuru duha muco mwise 3 girls yasambutse kera nta niyo ncibuka ibyo biboro byarasambutse kera ariko mwasigaye muri kumwe na Gina niko bon Gina navuga gituma twasigaranye nuko twari dusanganwe kuva kera hari ivyo twakorana vyinshi kandi n'ubu ntivyaheze biracahari n'ubu biracahari tuzobatsamo bisigura iki Mr. Babate ntamanye ko yaronse envelope bisigura iki Gina kwibaruka minyone ntaje kumwibarutse nari mu yavyaye ndi mu bikorwa vyinshi mugabo nzogenda vuba ndiko ndavyumvira ndiko ndabipanga kugenda ariko kuvuga ko mwatandukanye nka 3 girls tukaba tukubona we na Gina bisigura ko 3 girls naho itariki irakora irahari 3 girls yarahavuye sinobesha ubu rero hari na 2 girls ntayihari ufite Gina igituma ubona dukorana cyane ni kubera ko hari ivyo duhuriramo bien sûr jewe uramaze kubona ko nkunda akazi ko kwamamaza rero Gina nibaza ko twahuriye mu kwamamaza nico kintu cyane hagati yawe nawe ninde yigishije uwundi jewe mba nifitiye imipango yiwanje arabizi ko genre ibintu byose twagiye turakorana mwaratubonye mu bintu bitandukanye byose yabeje na birondeye vraiment yego Gina rero kwibaruka waragiye kumwibarutsa oya sindagenda très bientôt ariko hari ikintu cyo bashijije inyuma nta kintu nakimwe cishije inyuma sauf ko ntararonka umwanya wonyene cyamze mu mubazi ko ata kintu cyinshi inyuma nta nakiye ubu nyene Gina uwo mu telefone amworamukanye nyene asha bien shaka mu telefone ntubigura nicokesha naho mu telefone ubu nyene kagaga jewe kuramukanya no muntu kagaga je ngomba fone kwera ayo makuru twebwe ntayo twemeza neza kubera iko kimutaye bana fone yiwawe oya fone yanje iri kwishaje nomba rega urumva minyone ubero atari nk'urusaku rwa frère urusaku rwa frère hari abantu usanga bakunda kubera hari abantu bataba babona muri iyo minsi bana Gina yavyaye donc urana hari iminsi umukobwa yatwayinda surtout ari umukobwa bien sûr kuko ari umukobwa biramuvuna yaciye mu mantu zemesha ibikorwa byinshi ariko arakora rero ibikorwa byinshi ariko arakora uravyumva nawe ntivyamwemerera yuko mugumana tugakorana kandi nanje nari mu mwaka umwe nk'uwa Mr. Tubane neza umwaka wo kwiruka no mwaka kweri wakubereye rero kuja kwiruka inyuma y'ibintu zeye inyuma y'ibitari ariko hari bavuga ati Gina woba wamwikuye kubera hari ukuntu wahinduriwe izina nani we wafise imbanyi nawe wamaze turaza kugira mu bya Superbat oya kweri wapi kabisa ivyo jewe je zabe nta nabagenzi b'abakobwa mfise nabo dukorana nabo uzosanga tugendana kenshi usanga dukorana rero sinumva ko noheba akazi ngo nikora ko yavyaye kubera n'urusaku rero Gina muracari kumwe turavugana turi kumwe turavugana kuzokorana nivyo Superbat none ntwabonye ko twari turi kumwe ariko je nari nkeneye abafanzi bacu tubemeze uzana iyo telefone umutelefone kugira ayo makomantere nayo makinga iyo wisiguye biba bipfuye ahubwo nahanagize amakosa ko nabisiguye je kubitahura nk'umuntu ari mu entertainment birumvikana ariko uvyivugiye nta nakimwe nta reka ndakubwira ikintu je gituma ndabigutahuze neza niwabona ahantu hari akagwi k'abakobwa bakorana mukaba mufise mudafise indoto zimwe akenshi ntimuzotebana abakobwa tuba duhura nawe mu buzima tugakorana akenshi ntituba dufise indoto zimwe Gina ashobora kuba yifitiye indoto z'uko ashobora kuba yokora ama business yiwe akaze mugasanga ama business je sindayemera hama je nk'aho ama business nawe atemera muga twese ama business kandi ashobora kuduteza imbere ico gihe rero ndashobora kuvuga ngo urumva ngo kubera ngo mutamana ntitwamana kubera ko ari mu vyiwe nanje mu vyanje muga ivyo duhuri ntibisoko ko ari beef oya hari ivyo duhurira mu kandi tukabikorana
kubera ko ico kintu tugihurije mu gihe tudahurije ko ntitubikorana je nako ndabibona turakubona ku gicapo kinini cyane cha Superbat yego nyina w'izindi nganda je ngo mumbwire wahinjiye gute hajya ahantu muri Superbat Superbat no ruganda navuga ko d'abord ruteza imbere aba influencer jewe rero nahinjiye nk'umukozi nagiye gusaba akazi baraka ubu uri umukozi muri Superbat ndabakorera kuko bien sûr urabibona ndi ku bicapo singoja ku bicapo tudakorana ndabavuga ndabambaye urana ko nabambaye rero ni ukuvuga ngo abantu bubemera cyane kandi birumvikana nk'umuntu akorayo kandi nabo nyine baba bakwemera ariko abo bantu turemerana rero haragutotse wa Superbat yubahwe kuva ngiye narabyibusha kuva ngiye muzibitomo kuva ngiye ndi kiboju kuva ngiye nyine nawe ariko ngo waciye ukizwa gose yo je nsanzwe nkijijwe abantu b'Imana uri umukizwa kandi entretenir n'uruganda rw'abakizwa n'abantu bubaha Imana urumva rero ugiye kujana izawe bwabo burara bwo muri entertainment abavuga yuko wajanweho na Simbizi baribesha muri Superbat jahariya Simbizi wahe basema vumba Simbizi oya nta Simbizi muri Superbat je nitwaye kabisa natwawe nagiye nko kwamamaza bako je urabizi kondi brand ariko hariho abantu bavuga bijya bintu nyone ntabibereye ntabimerika nizere ko ayo majambo wayumvise abo bantu renda gutera n'inkuru abo ni babangiye tuyaga abo bamaho nawe usanga urimo nawe usanga warabivuze ukaburi kurabimba neje no bivuga bimarira ko no kuvuga ngo nze ku gicapo urabona isura yanje oya nawe yo habe watagufotoye neza donc je ndabibereye ko muri Superbat wafate muri Superbat mu gihe banyemera abo bandi batanyemera hajya nihe cyangwa nti aha ni tukiraho Simbizi mperuka kumukoresha ikiganiro aho yavuze amajambo wumva yuko akomeye icyambere felicitation kuko ngo niwe ufise ide ikomeye cyane ku bintu bijanye na kaya kaduga kakiri ego ko mana yaje Yesu ariko hariho n'ibindi bintu Simbizi yashikirije bamwe baragira amakenga baravuga ati ubwo se ukwironderera izina turakeneye ukuri ko minyone twamwumvisemwo akaba avugwa nk'umuntu yegereye Simbizi tumuzane tumubaze gute Simbizi ashobora kuvuga yuko afise uruhara nka 90% bw'integuro ya Superbat integuro jewe nibaza ko 90% y'integuro y'uruga d'abord igihe evenement yitwa Superbeats sakara na Superbat reka manze mbe pose gatoya umunota umwe nta kibazo igihe evenement yari Superbeat sakara na Superbat rero kuvuga ngo 90% ni Simbizi cyangwa ni minyone cyangwa ni inde je nemeza ko 90% ahubwo ari uruganda Superbat ubwabwo kuko niho bari ufite integuro niyo byabereye niyo yatanze imitahe kandi Simbizi yavuze yuko wewe hariyo n'ukuntu washatse kugira indambi ngo ibintu bicishwe kuri TV yawe ariyo yiduzanye ibyo bintu bimeze gute ibyo bintu yavuze nibaza ko naracumvije ikiganiro mugabo ivyo yavuze kuri jewe nibaza ko yarambeshe bro kuko jewe ide nari mfite ya kuri Shine Way nti ide ibi byibushe bingana gutya byatwagiye mitahe yose oui c'est vrai ni yari ide yanje mugabo ide yo kuri Shine Way ntaho bisa bisaniye niyo muri Superbat kuko je nazanye ide yuko nk'uruganda rusandukorana wamamaza ndavuga ati why not ntorondera akantu kaga creativity ndondere abantu bagira challenge isanzwe hama aheze yandika akajambo kavuga ngo Superbat uruganda rwa mbere rukora amabati meza urukora byumva mugabo yebara abantu basanzwe sinimvira kubasana nimvira nawe wari kujamo muri competition bishatse ukakora ka video ukavuga ati Superbat uruganda rwa mbere rukora amabati meza bimaze kugenda uko jewe ide ndayiha watujanye muri Superbat yitwa Marcel namvise Simbizi amuvuga watumye dutanga gukora ama publicité muri Superbat ndamuhaye ide yari ide iyo nyonyene ico namubwiye namubwiye ati indirimbo izogira ama likes menshi n'ama views menshi bazotwara tuzobara indirimbo muri studio
ukavyumva uzobariha indirimbo muri studio urumva indirimbo kubariha indirimbo ni hagati ariko bice he kuri Shine Native urumva ni hagati ya 500 na 300,000 so ndamubwira ati ndamaze kubimubwira aragenda arabiproposa la boss maze kumuproposa boss ahubwo wewe ashagira idea yuko vyoca kuri Superbat ku rubuga rwa Superbat mugabo wowe wazabizana bivyibushe igihe ide wumvise ngo simbizi ngo je ngo nazanye ngo ide ngo ya 3 millions ngo ya 2 millions ngo ya 1 million igihe ntiyari ide yiwanje igihe ni ide ahubwo ya boss so imaze kuba ide ya boss asharavuga ati rero kugira ngo ibi bintu bigende neza nimugire ukuntu uwambe tuzomuha miliyoni 3 wa kabiri miliyoni 2 wa gatatu umiliyoni 1 boss yego hama inama zirakorana uramaze ko ibintu bitanguye kugira rero vibes Ivan zashushe yes ndabibona inama yamaze kuba baravuga bati ko bari muri organisation baba ari benshi bamaze kuba ari benshi baravuga bati ni mu donc baragira reka mbanzishemo akadimu ngaho kugira ngo ntaso ndakumva jewe ashaje ndakumva donc baravuga bati donc ugeze ahantu mu mwagiye hamwe bigeze aho bishuha kumwe na team rero kuvyorganiza kuko urumva ikintu ca 3 million na 2 million na 1 million si ikintu gitoya dushaka tuvugisha ukuri ni ikintu kiba citonderwa ikintu kininiya so turabitegura donc rero umwe mu bo twari turi kumwe aho twagiriye inama aravuga ati ko uruganda gwiyemera kandi niko bimeze rero uruganda runini rujyanye murashaka kuzana ikintu kimwe kivugisha abantu canke kijugumiza Burundi bwose cyakindi kitaragirwa ahantu henshi cyakindi kitarigera gikorwa n'uruganda na rumwe ngo bari rubaye uruganda rwa mbere rubikoze atazana rero ide ya kaduga yabonye nkuko ubona kaduga nk'ubu twicaye ngati mu mashaka gutanga kajya kaduga ku muri nimbi wa mbere uko niko simbizi nawe nyene yabivuze arashaka abivuga nyene mugomba ko bitandukanije n'ibyo bya simbizi nuko yavuze ko jewe ko je nato propose 3 million alors que 3 million yavuye ku maboss kandi ukagomba ko bica kuri TV ya ico gihe urumva ico gihe simbizi bwawe bwa ntitwari bwanavugane urumva kuko je simbizi siko nabibwiye bwa mbere unabibwiye bwa mbere yari ukora muri Superbat donc watujanye umva simbizi nawe nyene iyo ide ya 3 million na 2 million na 1 million yumviye nkaho twebwe tuyumviye kandi urumva bari bamaze kumbwira ati tubicisha kuri Superbat ndavuga ati ikintu c'abaririmbyi ninde yakizanye oya iconye urumva yari ide kuva kera baje bavuga ati ahubwo ni muhondera abaririmbyi basanzwe bafise amazina mu basupporting erega Superbat ntiyarije kurondera amahera muri ibi bintu kuko reka ndabikwereke iyo abarije kurondera amahera hari izindi nganda zari gutanga ama sponsor none hari abantu bigeze bavuze ngo batanze ama sponsor oya n'abantu nyene baje bonyene bari bavyorganije so rero ashavuga ati dutange iyo modoka none Arsene Bucutura muzi ndeka ko muzi musemaji wa Afrika na Afrika I don't know cyo Arsene Bucutura atanze iyo ide boss yateye yavariza ahubwo ico nico sawa kandi simbizi yatubwiye ko ari we ide yayitsaye oya nta ide yazanye ivyo masi tukiraho simbizi aragirizwa ikintu cigiturire ijya entertainment wema yuko yoba yamwemereye 5 million je personnellement kwagiriza ibintu ntafite icemezo biragoye mugabo je kintu nashatse kintu cantangaje nyine kuri ivyo bintu byo kuvuga ngo je nje nabimubwiye ibiki urumva ni ibintu bishobora no gutwara agatwe rega mu boss ashaka kuraba nk'ikiganiro akavuga ati kumbe vya bintu muriko muravuga muriko muza kubishiramwo ko ari mwebwe mwabiteguye alors que donc umva ico gihe je mba nigize blend mashatse kwigira blend ngashaka kwigira umuntu umengo 100% ivyo bintu bihagaze kuri jewe alors que bidahagaze kuri jewe donc ivyo bintu ntizari bihagaze kuri jewe ico ncambere kuko jewe akayideki wanje n'ubu nyene Superbat nabibwiye ati kakana ndakagira ndabize mahani bari hakuyama ndashaka ndabigirira ko Superbat ari mafaranga itewe yama ariko rero muri ninzi muri studio ibihumbi 300 ibihumbi 150 kuri muri studio na saya nyene bashobora kuyama donc ico kuvuga ngo simbize gari giturire nukuri no wambeshe kuko nta byemezo ndabifitiye ariko muri kano kanya bavuga yuko ata kintu na kimwe simbize ari karakorana na Superbat yoba ari decision yiwe mugabo sinibaza ko Superbat ariyo yoba yaramwe wewe wagirizwa ko woba waramutangiye raporo je mignonne jamais de l'histoire je sino kugira ntangira raporo mbu umuntu kuko simbizi byakora nta nabisa bisane n'ivyo je nkora akora ivyiwe
bakora ivyanje none minyone n'uruhe ruhara Simbizi yagize muri rino higanwa uruhara yagize ni nk'ubundi wese yagize sivyo Simbizi ntigwari gutuma yishira hejuru nkuko yabivuze yuko ahantu ngo ari kirori ngo niwe yatoye amategeko donc wowe umaze kuvuga ko ari wowe watoye amategeko mu bantu batanu yani sanova organisation irimo abantu batanu irimo abantu batanu abo bantu batanu harimwo donc batanu bari muri organisation no kuvuga ngo ico ashaka kwemera ahubwo ushaka kuri forum muri iki nko kuntu je noza nayide Simbizi akazana abastar c'est un exemple akarondera abastar kubarondera so kuvuga ngo evenement icagarara kuri ko babazanye man ije ni big blend abaririmbyi bonyene bo kwiyandikisha bo kwizana we naho utobaza namana tuvuge rero ko Simbizi yashatse kwishira hejuru niko nabivuga kaje zarambabaje rabizi nabimubwiye nk'umugenzi wawe yego n'umugenzi wanje rabizi sinzi ukimwe gusa namubwiye oya nukugurukira umuntu ramubwiza ukuri na chevara hora hanura abantu umuntu ukunda umubwiza ukuri je Simbizi nabimubwiye depuis namubwiye ati evenement ntihagaze kuri Simbizi habe namba evenement ihagaze ku ruganda nyezina sivyo c'est vrai urashobora kuba uri fort mu kintu kanaka ariko ntucu vyira none je warigeze wumva nigera mvuga ngo je nazanye ide muri Superbat ngo vyagenze we ntiwanavuzwe niwe yanavuzwe warigeze wumva je mvuze sinigeze mvuga bisigura ngo a chaque fois ushaka ko ibintu ntuze wivuge mu buzima uzurindira abantu baguhe amashurwe yawe ariko minyone Simbizi arinza avuga ati jewe ibintu ndabikora neza nizere yuko nawe je nanje kwiyaminiya hasi kibazo mugabe ikibazo gihagaze kuri ese iryo higanwa rihagaze kuri wewe ese iryo higanwa utaririmo ntiryoba ni market ivyo bintu tabirimo birabe 100% rero nivuze uko ucumenga ushaka kuminimiza banye n'uruganda kuko ucumenga urwo ruganda iyo utabamwe ntivyari gukunda alors ko vyari gukunda ariko aravuga kijya kintu kucerekeranye n'irya TV yawe naramubajije ati ubwo wewe ntiwase kubera ari jaruzi ko vyoca kuri TV yashanywe nawe uri kuravuga ayo majambo si jaruzi wowe ufitiye Simbizi sha Simbizi no mugihe jaruzi biciye mu buhe buryo ibi bintu ngene bimenze normalement uruganda rwa Superbat rwateguye evenement jewe na Simbizi na Bucuti na Christian Savye na Segihembe twari twatowe muri organisation yavyo jiri finale urumva yarimwo jewe urumva uravyumva jiri finale yarimwo jewe yarimwo Segihembe yarimwo Bucuti yarimwo unyakubaho twubaha cane Pierre Nkurikiye yarimwo finale yarimwo Pierre cyari bikaze wanga finale yarimwo Pierre Nkurikiye yarimwo ijambo warabonye ko muri Simbizi ntiyarimwo yarimwo muri organisation ngo muri ntiyararimo none amategeko akaba yatoye gute nico gituma aho mu bari kumubaza ati wowe utari muri jiri wotora amategeko gute ico kibazo uzokimubaze next time zo mwati ayo mategeko yo muri Superbat ayo mategeko yo evenement uyatora gute kandi utari muri jiri kwa vyemeza neza ko atari muri jiri ni gute uja gutora amategeko alors ko utari muri jiri nihe message wo Simbizi message no muha nuko ari umuntu w'umukozi kandi afise experience kandi nini iyo muri ibi bintu kandi ko nari musanze maze kumigana yavuze ngo mbe wajuva ngo naje mva he ago wajuva aro kandi rero nari yumviri ati yavuze ngo mbe ngo minyone ngo wajuva ega abantu benshi bazi yuko wowe winjijweho na Simbizi Simbizi so yinjije kuko Simbizi ahubwo abakwiye kunshimira bro urazi ko nkagira ivyiza batagushimira mu buzima reka nisabira amashurwe kwa Simbizi nyewe ko namuzaye muri Agateka Simbizi twahujwe n'akazi nta namwe yanjanye nta namujanye twarajyananye aho yanjanye nko namujana nejo aho yanjanye nuko nawe arakujana n'ahandi no batwajana natwe nawe nuvuga ngo anjanye ngana ndamujana ngaha anjanye muri ntoze ndamutwara muri ntoze yantwaye muri ntoze umva tuzakorana tu simplement nta kindi kintu banda impanuro rero novuga ngo numukozi mwiza mugabo vraiment kuri iyi evenement sinovuga ngo narabaye déçu mugabo urabona ko byatumye umengo ni hari abantu mu buzima genre iyo uri kurakorana n'abantu abantu muko murakorana ni kubera ko bashoboye kubera ushoboye
barashoboye kubera ko uravuga ngo evenement ihagaze kuri wewe no ucume ngo babandi nta n'imwe bashoboye uri kuraminimiza minyone big brand umupambanyi uri kuraminimiza uruganda rwaguhaye akazi ucume ngo ni kubera byagenze neza kubera makuru vyaza umusaruro uri kuraminimiza ba bantu mwakorana abasene bucu tutazi ko abantu bakomeye ba Christian Savio n'abantu bamaze imyaka birenga 200 muri ibi bintu utazonagira ngo n'abantu bakomeye bisigura ngo ibintu tubirimwo mugabo experience canke kuburi fonga ahantu ntibisigura ko evenement ihagaze kuri wewe urabona isarade minyone we ntiwoheza kuvuga frame isarade nayo ngahira turindiriye iyi sarade mbe muyijya gute ndagoye gira ico uvuze kuri ntuzeye kuri Superbat nayo ndazi kutoyisiga gira turangize Superbat n'uruganda novuga ko gwiterambere namwe muragenda musaba yakaza aho nabahuye Sinaje sura ko umwana mwiza je. Kinzo sati. Zasatire ugamusaba akazi. Nibabona nibanakaguha uzoshima. Batakaguhaye ntuzuve ngo rugero Uganda ngo nina nina. Ushaka ko ivyo baraba. Umuntu chevara ruvuga neza. Go vraiment. Kandi chevara azikora umuntu asanga atavuga neza ibintu. Aba je ntaramvuga mbese no kutaramvuga ntacunzika. Rindira ashura musaba arakuvuga. Yomvuga gute vraiment je chevara kwe. Je ni na chevara yomvuga nka Superbat ko yomvuga. Minyone reka ndagushimiye. Ya reka nivuga uruganda meze. Bana vuga. N'uruganda rukora amabati meza. N'imisumari. Amabeige 28 donc amabati n'amabeige 28 n'amabeige 32. Amabati yose wifuza n'iryo warabonye muri film urizane. Barari gucapira fresh. Turari gukorera. Naya mabati abonerana ayambona nga. Umve barayi gukorera. Urumva ikirenze kuri ivyo nuko ikora imisumari warwa no musumari wa 2 cm turaguze wapi hamwe ushaka kuvuga ati akavuka kanje kandi agateremwe ngamu agasumari kandi agateremwe agasumari akavuka cyo bitamo ntibabibona donc ni ruganda rwa mbere rukora ibintu byiza kandi bikomeye donc nivyo nova ku Superbat kandi yirambire yibereho ku mwaka uzamudukubite yinde evenement Vanilla Ville nabonye yari karidoga ngo bakinyi ba filime ngo ntibibukwa muganda cyane nibaza bakinyi ba filime ntazahora bibuka Mr Ndagahende Ndagahende rega n'aba host n'abamenyesha makuru batwibuke ego vraiment muze mwimvire ku ba influencer aba cinéaste aba comédien ni ubirimwo nawe turagutuma je nanje kandi ndabatume Superbat Burundi twega tubasabe mwimvire ku ba influencer mugabo influencer barimvire ko barabahaye akazi deja muri Uganda abantu benshi bakora nakazi n'aba influencer mugabo muze muvuge ati best influencer wumu shining after vibe turamukeneye nko mu actrice cyangwa mu acteur aba cinéaste en général cyangwa aba comédien nabo nyene bashikirwa rero ko Uganda rudakenye rega mani twe turiko tuvuga ntiduhogora Tuko tubwazwa bye. Minyone no kuri twavyumvise. Reka ndagushimire wa. Reka nani ndagushimire. Se mavumba mumubwire ko Imana irakubona. Urumva je sinabwicaye mvuga umuntu vraiment kuri kamera mugabo. Byananse kuvyigumira. Byarankwegeye ahubwo. Bakuzi bagateka mutwihanganire tugomba tugisalade. Ibi navyo turabashimye. Mugabo rero isalade mugira mu mugi nagira mbwira bakundi ntashaba bajyanye. Ntashaba bajyanye mwihanga asha mukomere cyane. Thank you. Thank you too. Bye.